radio BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saha 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Tubahaye mwiriwe mwese abahisemo gutaramana natwe ku runo wa mbere itariki 12 z'ukwindwi 2021. Izi ni ingingo nkuru. Mu Rwanda abana baheza amashuri y'intango bakoze ibizamini vya leta vyari vyaracererewe kubera ikiza ca COVID-19. Ivyo bizamini canke ibibazo bibemerera kuja mu mashuri yisumbuye bikogwa ku buryo butasanzwe. Abana bicaye umwe ku ntebe, nta mwana wegeranye n'undi, buri wese afite ibikoresho bye, kuko gutizanya ibikoresho nabyo buriya bishobora kuba impamvu yo kwandura. Muri Afrika y'Epfo haracavugwa ibikorwa by'ubugumutsi burimwo n'ubusahuzi vyadutse nyuma y'ifatwa y'uwahoze atwara ico gihugu Jacob Zuma. Murano makuru kandi turaja muri Uganda havugwa ikibazo cy'ubukene bw'umwuka wa oxygene wifashishwa cyane mu kuvura abagwayi ba COVID-19. Kuri iyo ndwara nyene nkuko bisanzwe kuwa mbere turashikiriza inyishu za muganga ku bibazo muturungikira. Tufitiye ikiganiro c'inkino n'amakuru ahagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Imbere y'ivyo vyose ariko banze mutega amatwi incamake y'amakuru ya BBC avugwa hirya no hino, mushikirizwa na Florentine Kwizera akabashikiriza ariwe muhira. Urakoze Robert, reka tuyahere muri Afrika y'Epfo aho igisirikare carungitswe gufasha abapolisi guhosha ubugizi bwa nabi burimwo ubusuma bwaturutse ku migumuko y'abashigikiye Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu biyamiriza ipfungwa ryiwe. Amabarabara yazibiwe, inyubakwa ziraturirwa n'abari muri iyo myiyerekano mu bice bimwe vy'intara ya KwaZulu-Natal no mu gace k'ubutunzi k'umuji wa Johannesburg. Abantu bikinze mukiza barasahura amaduka. Sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro ikaba iriko yihweza icifuzo ca Jacob Zuma co guheba ugo rubanza rwiwe. Yaciriwe umunyororo w'amezi 15 kubera gukengera sentare mu kwanka kwitaba mu rubanza gwerekeye ruswa. Bamwe mu bamushigikiye bavuga yuko bazoguma muri iyo myiyerekano kugeza arekuwe. Umuryango w'abantu 16 baturuka muri Afghanistan bari mu mwana ari kwibere bamaze indwi zitatu bugaraniye mu kibuga c'indege ca Istanbul muri Turkiya inyuma yo guhunga batewe ubwoba n'abataliba. Uyu numwe mu miryango iharugwa mu majana iri kigerageza kuva muri Afghanistan mu gihe intambara hagati y'ingabo za leta n'abataliba zitera zikomera. Ni inkuru ya Jill McGivering mushikizwa na Ivete Kabatesi. Uwo muryango urimwe umwana w'uruhinja uvuga ko wahisemo kuva mu rugo rwabo ruri i Herat mu burengerazuba bwa Afghanistan nyuma yaho umuvandimwe wabo yiciwe. Habaye imirwano ikarishe muri iyo ntara muri ibi byumweru bishize mu gihe abatalibani bagerageza kwagura uduce bagenzura. Umwe muri bo ukorera umuryango ufasha w'Abanyamerika avuga ko bakangishijwe ko bazicwa n'abo barwanyi, ariko bahise bahunga bava i Kabul badafite uruhusha rwo kujya muri Turkiya, ndetse kugeza ubu ntibarembererwa kwinjira. Abayobozi ba Turkiya ntibaragira icyo batangaza kuri ibyo. Amakuru adafitiwe gihamya avuga ko Abanya-Afghanistan benshi bagerageza guhunga igihugu haba mu nzira y'ikirere cyangwa y'umuhanda kugira ngo bigire kure y'imirwano iriho imena amaraso mu buryo bwiyongera. Umushingwamanza aburanira Bassem Awadala yahoze ari umutegetsi ku kirimba c'ubwami bwa Yordania avuga yuko urubanza rwiwe n'uwo bagirizwa hamwe ko bagiye inama yo kugirira nabi umwami rwabaye ugwangondagonde. Bassem Awadala yahoze ari umukuru w'ikirimba yahanishijwe imyaka 15 y'umunyororo kimwe n'uwo bagirizwa hamwe wo mu muryango w'ubwami nyene ariko akiri muto atarashika mu bigero. Umushingwamanza Michael Sullivan asanzwe aburanira bwana Awadala avuga yuko uwaburanira yaborejwe gufa kandi atahawe n'akajyo ko kwiregura.
abagirizwa bompi barahakana ibyo baregwa yuko bifadikanije n'umuganwa wo mu nda y'ingoma Hamza mu nzira yo guhungabanya ubwami. Uwo muganwa wewe yaremeye kuyoboka umwami Abdallah bituma atarengutswa imbere y'intahe. Iyi mwumva ni BBC Gahuza miryango. Abantu barenga 50 bitavye Imana mu buraruko bw'Ubuhindi bahitanywe n'inkuba, abenshi muri bo bakaba ari abana n'abagore bo mu mihana yo hagati na hagati mu gihugu mu ntara ya Uttar Pradesh. Abandi baguye mu ntara ya Rajasthan bihana urubibe, 11 muri bo bakaba bakwiswe n'iyo nkuba bariko bifata amafoto ku munara hejuru mu gihe c'imvura. Bari mu mugwi w'abantu bari bagendeye inyubakwa ya Amerford muri Jaipur yubatswe mu kinjana ca 12. Umushikiranganje wa mbere Narendra Modi yahojeje imiryango yahuye nako kaga k'inkuba. Icegeranyo casohotse uno munsi ku rugero rw'inzara hirya no hino mu isi cerekana yuko ikomeza kuduga mu buryo buteye akoba. Ico cegeranyo cakozwe n'amashami y'ishirahamwe mpuzamakungu arimo PAM, OMS na UNICEF cerekana yuko ikiza ca coronavirus caje gisongera isibe kuri ico kibazo c'inzara cari kihasanzwe. Inkuru ya Imogen Fox umishikirizwa na Sehiyake Muhawe nayo. Umuntu umwe ku bantu 10 kw'isi, ni kuvuga abantu imiliyoni 811 ntibafungura bikwiye. Mu gihe Aziya ifise igitigiri kinini c'abantu bashonje, ico gitigiri muri Afrika cariyongereye cyane mu mwaka uheze. Ibice 21% by'abanyafrika bakaba badafise imfungurwa zikwiye. Urugero rwo kwiyongera kw'inzara rwagiye ruraduga mu myaka 5 iheze, ruza noneho kuduga byihuse mu 2020. Ingorane z'ubutunzi zitewe n'ikiza coronavirus zikaba zatumye haba ikibazo cyo kuronka imfungurwa. Ico cegeranyo kandi cashize ahagaragara ukwiyongera kw'imirire mibi, ugufungura neza bikaba bizimvye, abantu bashika imiliyaridi 3 bakaba atavyo bashoboye. Ico cegeranyo kiragabisha ko ikiringo ONU yiyemeje ko yoba yaranduranye n'imizinzara mu 2030 gisa n'ikidashoboka kiretse hafashwe izindi ngingo zikomeye. Dangirize muri Nigeria, aho ibinyamakuru vyinshi muri ico gihugu vyunze urunani mu kwiyamiriza ihindurwa ry'itegeko rigenga kumenyesha amakuru ribonwa nk'irishobora gutambamira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Ibinyamakuru bisomwa cane muri ico gihugu byose vyasohotse bifise igicapo kimwe ku rupapuro rw'itanguriro cerekana umuntu yugaraniye mu ibohero. Iyo foto iherekejwe n'amajambo avuga ngo itangazamakuru ryahagaritswe. Integuro y'iryo tegeko rishasha yerekana ibihano birimo ihadabu no gushobora gufungwa gushika ku myaka 3 bitegekanywa ku banyamakuru n'ibigo byo kumenyesha amakuru mu gihe bisohoye inkuru ibonwa yuko atari y'ukuri canke ifisa kanenge. Umukenguza amateka ashigikiye iyo nteguro y'itegeko avuga yuko gushiraho amabwirizwa agendegwa ko ku banyamakuru bidasigura kunigana ijambo itangazamakuru. Robert arakoze Florentine Kwizera. Subirenda bahe mwiriwe, reka duhere mu manuko bwa Afrika. Abajejwe intwaro muri Afrika y'Epfo bikoze ku basirikare mu kugerageza guhosha imigumuko irimwo ubusahuzi yadutse nako nyuma y'ifatwa ry'uwahoze atwara ico gihugu Jacob Zuma. Bwana Zuma yakatiwe igifungo c'amezi 15 n'abacamanza ba sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, aho we gusuzugura sentare mu rubanza aregwamwo ivyaha birimwo igiturire. Uno munsi humvirijwe urubanza yasavyemwo yuko ico gihano ciwe cyo kugwako. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Amaduka yasahuwe, inyubako ziratwikwa kuri wa mbere ubwo Zuma yariho ajuririra igihano yahawe mu rukiko rukuru. Abantu benshi barishwe, abandi barafungwa kuva imyigaragambyo yatangira mu cyumweru gishize. Zuma yahamijwe icyaha cyo gusuzugura urukiko nyuma yo kutitabira iperereza kuri ruswa yo mu gihe yarakira umukuru w'igihugu. Uwo mugabo w'imyaka 79 y'amavuko uhakana ibyo byaha bya ruswa yishikirije polisi mu cyumweru gishize kugira ngo atangire igihano cy'amezi 10
15 y'igifungo. Urwo rubanza rwateje ibibazo by'ubutabera by'urudaca muri Afrika y'Epfo, aho batari barabonye na rimwe uwigeze kuba perezida afungwa mu mateka y'icyo gihugu. Amashusho yo kuwa mbere yagaragaje umuriro mu gace k'ubucuruzi ndetse n'ubusahuzi mu mujyi wa Pietermaritzburg mu ntara ya KwaZulu-Natal aho Zuma akomoka. Muri uwo mujyi nta mutuzo. Umunyamakuru wa BBC avuga ko abigaragambya basubije barasa amasasu y'ukuri ubwo polisi ishinzwe guhosha imyigaragambyo yarasaga amasasu ya kauchu muri kamwe mu duce tw'ubucuruzi twasahuwe mu ijoro. Imvururu kandi zakwirakwiye i Johannesburg mu ntara ya Gauteng. Ku cyumweru abigaragambya bitwaje inkoni n'ibiti bagaragaye bagenda mu gace k'ubucuruzi ka Johannesburg. Naho urwego rushinzwe iperereza muri Afrika y'Epfo rwatangaje ko abantu 6 bishwe naho abarenga 200 batabwa muri yombi kuva imyigaragambyo yatangira. Igisirikare kivuga ko ingabo zoherejwe gufasha abashinzwe umutekano guhosha imvururu zimaze iminsi muri izo ntare ebyiri. Perezida Cyril Ramaphosa yahamagariye umutuzo, avuga ko nta mpamvu n'imwe yatuma izo mvururu zaduka. Zuma yahamijwe guhinyuza urukiko mu gihe cyo gushakisha ibimenyetso kuri ruswa mu gihe cy'imyaka 9 yamaze ku butegetsi. Rakoze Yvette Kawatesi. Tuve mu manuko bwa Afrika tuje mu burengero. Ibinyamakuru vyandikwa vyo muri Nigeria vyatanguje isekeza ry'imyigaragambyo yo kwiyamiriza umugambi w'abajejwe intwaro bivuga yuko ugiye kwaka itangazamakuru umwidegemvyo wo gushikiriza ivyiyumviro. Iyo myigaragambyo iteguriwe hamwe yatunganijwe n'amashira hamwe 3 aserukira abanyamakuru, abanditsi bakuru hamwe n'ibigo bifise ibinyamakuru. Bavuga yuko ico bagamije ari uguhimiriza abantu ngo babone ivyo leta iriko iragerageza gukora mu kuzana amategeko akandamiza itangazamakuru. Ni inkuru ya Chris Ewokor mushikirizwa na Florentine Kwizera. Bubaye ubwa mbere ibigo byo kumenyesha amakuru muri Nigeria bihagurukira icarimwe mu myerekano byifashishije inyandiko mu binyamakuru bwavyo nyene. Urupapuro rw'intango ku binyamakuru bisohoka buri munsi gwerekana ifoto y'umwana aho baye umunwa hakingiwe n'imitirimbo iteyebwa ruzitiro canke urugi guga yibohero. Iyo foto iherekejwe n'ijambo ry'umutwe rivuga ngo itangazamakuru ryahagaritswe. Ubutumwa buherekeje uwo mutwe w'amajambo buvuga ngo iki nico inama nshingamateka kumwe n'inama igenzura itangazamakuru muri Nigeria n'umugwi w'igihugu ushinzwe gutangaza amakuru vyifuza gushika ko muri iyi nteguro y'itegeko. Sukugwanya itangazamakuru gusa, ni no kugwanya uburenganzira bwo kumenya ibiba muri sosiyete n'uburenganzira bwo kugira ngo ijwi ryanyu ryumvikane. Iyi myiyerekano ikwirikiye integuro yo guhindura amategeko agenga inama y'igihugu ijejwe kugenzura ibikorwa byo kumenyesha amakuru Nigerian Press Council hamwe n'umugwi w'itangazamakuru National Broadcasting Commission mu gihugu. Umunyamakuru canke ikigo cyo kumenyesha amakuru bishobora guhanishwa ihadabi igera kuri miliyoni 5 z'amanayira ya Nigeria, no kuvuga amadolari 12,100 y'abanyamerika bivuye yuko batitwararitse ko inkuru batangaje ari y'ukuri ariyo canke ibikorwa byabo bitagira gasembwa. Abafashwe mu makosa bashobora no guhanisha umunyororo w'imyaka 3. Inkuru ya Chris Ewokori ni BBC igoza miryango. Muratwumva muciye ku rubuga rwacu bbc.gahuza.com. Muratwumva kandi munabona amasanamu kuri Facebook live. Abari mu manuko bwa Uganda baradukurikirana kuri Kisoro FM. Mukanya turandanya n'amakuru ya Karere. BBC Gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Saha imwe buri minota 17 Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Mu Rwanda abanyeshure baheza amashure y'intango batanguye ibizamini canke ibibazo vya leta bibemerera kwinjira mu mashure yisumbuye. N'ibizamini bibaye bicerewe kuko vyagomba kuba vyarabaye mu mpera z'umwaka uheze, ariko bidindizwa n'icorezo ca COVID-19 catumye amasomo amarigiye kinini yarahagaze. Ni ibizamini vyabaye ku buryo budasanzwe kubera gahunda yo kwirinda mbere n'abana banduye ariko bataremvye bakaba bemerewe gukora ibizamini ariko batari kumwe n'abandi. Ikigali ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Nkuko bitangazwa na Minisiteri y'Uburezi, abanyeshuri basaga gato 250 nibo batangiye iminsi 3 y'ibizamini bya leta.
Ibi ni ibizamini byagombye kuba byarabaye mu mpera z'umwaka ushize hakurikijwe ingengabihe isanzwe, ariko byadindijwe n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye amasomo amara igihe kinini yarahagaze. Ibi bizamini bibaye mu gihe mu gihugu hongeye kuvugwa ubwandu bwiyongera cyane ndetse n'ubwoko bushya bwa virusi buvugwa mu gihugu. Minisitiri w'Uburezi Valentine Uwamariya yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ko hafashwe ingamba zikomeye kugira ngo ibizamini bishobore kuba. Abana bicaye umwe umwe ku ntebe, nta mwana wegeranye n'undi. Buri wese afite ibikoresho bye, kuko gutizanya ibikoresho nabyo buriya bishobora kuba impamvu yo kwandura. Aba bo mu mwaka wa 6 yenda abona iminsi 3 sina myinshi ku buryo nta kibazo bagira, ariko turakangurira n'umuryango nyarwanda muri rusange, hari bakuru babo bazabitangira ku itariki ya 20. Ni byiza ko nabo bakomeza kwitegura ariko banirinda. Abanyeshuri bakoze ibizamini barimo abasaga 60 bari basanzwe baranduye icyorezo cya COVID-19 ndetse banakurikiranirwaga mu ngo zabo. Aba nabo ngo bemerewe gukora ibizamini kuko batarembye, ariko ngo bafashwe ingamba kugira ngo badahura n'abandi. Barakora ukwabo. Haraba hari umukozi wo ku ivuriro riri hafi y'ishuri, ku buryo haba mu buryo bw'imiti, mu buryo bw'ubwirinzi, uko ibizamini biri bufungwe buriya biraba bitandukanye n'iby'abandi, kuko bisaba kumara iminsi byibuze 10 nk'uko twabigiriwemo inama n'inzego z'ubuzima kugira ngo virusi ibe yapfuye. Hari uburyo bw'ubwirinzi bwashyizweho. Hari amakuru yavugaga ko hari aho ababyeyi bategetswe kwishyura amafaranga 10,000 yo gupimisha abana babo icyorezo cya COVID-19 kugira ngo bemererwe gukora ibizami. Gusa umuyobozi w'ishuri rimwe ryo mu mujyi wa Kigali twavuganye utanyemereye kumuvuga umwirondoro yambwiye ko aya mabwiriza ntayo bigeze bahabwa na Minisiteri y'Uburezi, aho abanyeshuri bapimwe mu buryo bwa rusange ngo ni muri amwe mu mashuri aho abana biga babayo bapimwe mbere yo gutaha, kandi nabwo ngo ikiguzi cy'ibipimo nticyasabwa ababyeyi. Ibizamini bya leta mu mashuri abanza biteganijwe kumara iminsi 3, bikazakurikirwa n'iby'abarangiza imyaka ya 3 n'iya 6 y'amashuri yisumbuye, byo bizamara iminsi 10 bihereye ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Mu kiganiro unana cyo kuri wa 2 twabateguriye. Ubwo uravaho kajya he? Ndihane Nyarurembo mujye. Uramenya utanyegera ndi winyegera. Hamahunga wo pe. Ubundi se kucyujana kuko uzi neza kurwaye coronavirus koko. Urumva kwa muganga bari kunsezera nyirwaye mujye. Ariko uko biri kose ntunyegere. Hamahuri ugegeze kuvuga cyane ndakumva na di. Ni 12:45 kuri BBC. Nigeria ni muze mutangwe reko naho tuje muri Uganda ahavugwa ikibazo cy'ubukene bw'umwuka wa oxygen ufasha abagwayi bo ba coronavirus kuvugwa muri ico gihugu. Uwo mwuka rero uriko urabura muri ico gihugu mu gihe gisanzwe gifise uruganda ruhingura. Idonido ni nkuru ya Patience atuhayira ari Kampala mushikirizwa na Mark Niyonkuru. Guys, we are here stuck. Bagenzi turinga twicaye ku bitaro. Dawe aracari muri se habaniha ntitwashoboye kuronka umwuka, ntitwashoboye kuronka n'igitanda. Itariki 15 z'ukwezi kwa 6 Gabriel Bule yatabaje asaba abagenzi n'umuryango akoresheje WhatsApp abaza uwo muhuza n'ikigo kivura canke umuntu adandaza igikono cuzuye umwuka wa oxygen. Ubufasha kugira buboneke bwari gushobora gufata umwanya munini kubw'umuryango. Ingwano yo gutabariza se wawo yabaye mu masaha ya kare cyane. The hassle was with finding the ambulance. Igikorwa gikomeye cyari cyo kurondera se habaniha byatwaye amasaha 5 imujana kuri metero 36 uva Mpigi gushika Kampala. Tugeze ku bitaro nasanze abantu bamerewe nabi, nabonye imiryango iriko yizanira umwuka mu bikono biri mu bubiko bw'imodoka. Naragerageje mvugana na muganga, bari batubwiye ko twitura, acategeka umuforoma kumupima ubushuhe araba yuko ahumeka neza. Yaciye avyandika ku rupapuro arushira muganga. Umuganga yarasohotse acatubwira ko tudateba kubera umugwayi yarakeneye umwuka. Namubariye ko vyo bavyiza mwongereje umwuka. Yagize ati nta mwuka namuke yadufise. Amagara ya se wa Bule yagumye asubira inyuma. Bene umuryango wiwe bari bihebuye igihe bitaba telefone. Twamaze amasaha arenga 3 twaburaniwe. Mutama yarika hema nabi ngo arokora amagara yiwe. Mu nyuma haje telefone mushikanje
ambarira ko yaronse igitanda twategerezwa guca tugenda n'imodoka kurondera umwuka wa oxygen ariko twari twacerewe twari ku metero nke cyane ngo dushikire ibitaro igihe yitaba Imana kuko twarabona ibitaro kubera iki data wanje yajyanywe ku birometero 36 guhiga umwuka wa oxygen kubera iki dufise agace karimo abantu 49 ariko ntitugire ibitaro katarimwo umwuka wa oxygen ntitugire rusahabaniha kubera iki without an ambulance why naje mu kibanza kiri mu ihinguriro rikora umwuka hari imodoka 10 z'ubwoko butandukanye harimwo za rusehabaniha amataxi moto twita bodaboda imodoka za kamyonete izitwara ibidandazwa byinshi n'izindi zose zirimwo ibikono bibika umwuka zikaba zirindiriye gupakirwa kandi n'umuyobozi mukuru wayo agiye kuntembereza hafi y'iryo hinguriro. Abantu benshi baza bafise tuvuge ibikono 50 ariko tubabarira ko tudashobora kubaha 50 rero twuzuza kumbure 200. Uganda irashobora kuzuza ibikono 3,000 ku munsi ariko bakenewe ibikono 15,000 ku munsi. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'umugari y'abantu muri Uganda Muganga Diane Atwin avuga ko leta yakoze ivyishoboye byose mu kwitegurira gutana mu mitwe n'iki kiza ca coronavirus cyagwiriye cyane mu gihugu ku ncuro igira kabiri. Twatangije umugambi ukomeye wo kwinjiza mu gihugu ibicupa byinshi ariko ndibaza ko tutasobanukiwe neza urugero rw'iki kiza. Twibazaga ko ibyo twari dufite byari bihagije. Ntidushobora kumenya hakiri kare umwuka wo guhumeka ukenewe. Covid ni indwara nshya nta na rimwe twari twarigeze tuyivura. Rero ntitwashoboraga kumenya ibikenewe uko bingana. Twibazaga ko inganda twashinze zari zihagije ariko abantu bakomeje kuba benshi baza baturutse impande zose. Buri wese akenera kongererwa umwuka wo guhumeka igihe runaka kandi ugomba kumwongerera uwo mwuka. Uganda yizeye ko ingingo nshasha zo gukinga ikiza ca coronavirus zashizweho ziri mu mukwabu kubuza ingendo no kugara amazu yo kudandarizamwo bizogabanya urugero rw'ubwandu zikanagabanya umufururizo mu gisata c'amagara y'abantu. Nuri yateguwe na Patience Atuhaire tukivuga kuri coronavirus nko maze kubimenyera buri munsi wa mbere ubu ni wa mwanya wo kubashikiriza inyishu ku bibazo muturungikira ku ndwara ya COVID-19. Uno munsi tugahera ku kibazo cyo utashatse kwivuga izina yabajije ati iyo umuntu bamuteye urucanco rwa COVID kandi asanzwe agendana indwara zidakira nka sida, diabete, umutima canke gute ati nta ngaruka bigira ati jiwe runteye rurambabaza cyane. Umviriza inyishu za muganga Leonard wayo akorera mu Faransa. Guterwa urushinge umuntu akababara bishobora no guterwa ahubwo n'uwari uguteye ko hari abantu batera urushinge bakababaza abandi bakarutera umuntu ntiyumva yuko banamuteye urushinge. Ahubwo abafite sida, diabete, indwara nyine iterwa n'amasukari menshi mu mubiri cyangwa abafite indwara z'umutima cyangwa se n'izo gute yavuze ahubwo bari mu COVID-19 yibasira bakaremba bakanashobora no gupfa. Bagomba rero gukingirwa nta ngaruka mbi z'urukingo rwa COVID-19 mu bafite izo ndwara ahubwo rubafasha guhangana nayo baramutse bayifashe kandi umubiri wabo usanzwe ufite intege nkeya kubera izo ndwara bafite. Nuko bakingira ahubwo vuba rwose cyane cyane abafite diabete bafite na zira ndwara zo umutima cyangwa se bafite sida kuko sida izahaza umubiri. Ubwo rero COVID-19 bagezemo ishobora kubahitana. Mu witwa Sengiyaremye Dionise warabaza ati mbe ko baduhimiriza kwambara agafukamunwa ariko abana bari munsi y'imyaka 3 bobo ntibakambare tese COVID yo bitabafata ati byo bigenda gute? Icyo kibazo cya Dionise rwose ni ikibazo cyiza. COVID-19 ishobora gufata abantu bose baba abakuru baba n'abato baba n'abana. Abana bashobora kuyifata ariko ibimenyetso aba ari bike cyangwa mbese ntibagira n'ibimenyetso rwose na gato. Kandi niyo n'ibimenyetso bihari ntago biba bikabije nko mu bakuru cyane cyane abafite izindi ndwara zizahaza umubiri ukagira intege nkeya zo kurwanya virusi.
nubwo abana batarwara cyane ariko bashobora kuyitera abandi nk'abandi bakuru basomye cyangwa bakabakikira cyangwa mbese bakabegera cyane, abo bana bashobora gukongeza coronavirus bakayitera abandi. Umwana muto kugira ngo amarane agapfukamunwa byo nyine ni ibintu bikomeye, ahubwo baranakanduza ku buryo rero abana batoya munsi y'imyaka 7 ntabwo rwose tubabwira ngo bafate udupfukamunwa. Niyo ko bafite n'ikimenyetso bya coronavirus, baba bafite nk'akariro gakeya cyangwa se bakishima, bafite ibiheri, kurwara amaso bya bindi mu gifaransa bita ngo conjonctivite, cyangwa se bakagira n'ububabare mu nda cyane bagahitwa, cyangwa se bakarira cyane, mbese ukabona badashaka wenda konka, mbese n'utumenyetso dukeya. Ariko rero wenda nicyo gituma Dionise yabajije icyo kibazo. Hari ubushakashatsi bwakozwe i Paris naho ngo mu Bwongereza no muri Amerika bwerekanye yuko hari abana bafatira coronavirus ariko bakaba bafite indwara yitiriwe mu Muyapani yitwa ngo indwara ya Kawasaki. Indwara ya Kawasaki rero ifata abana bari mu myaka munsi y'5, ikaba rero ishobora kubatera ibibazo mu mutima ku buryo umutima ushobora gutera nabi cyangwa se ukanahagarara, babyita ngo insuffisance cardiaque cyangwa se myocardite mu gifaransa. Ni indwara rero ntago nabona uko nyayivuga mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi. Mu Gifaransa bayitwa ngo ni maladie inflammatoire, donc itera ibyo nyine by'ubuserengwa mu mutima, yitwa indwara ya Kawasaki. Arakoze muganga Leonard. Unaho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mwateguriwe na Jean-Claude Mwambutse. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri iki kiganiro cyacu duhereye mu Rwanda mu mukino wa basketball. Kuri uyu wa mbere Kigali hatangiye imikino yo gushakisha ikipe izahagararira akarere ka 5 k'imikino mu marushanwa y'igikombe cya Afrika Afro Basket. Ubu tuvuga ikipe y'u Rwanda iri mu kibuga ikina na Kenya, mu gihe kuri gahunda Misiri ikina na Sudani y'Epfo. Imikino y'igikombe cya Afrika iteganijwe mu kwezi kwa 9 ikazabera mu gihugu cya Cameroon. Uretse ibihugu nka Nigeria, Senegal na Mozambique bifite amatike kuko byaje imbere ku rutonde mu irushanwa riheruka, Cameroon nayo yizeye itike kuko ariyo izakira imikino. Tukiri mu mukino w'amaboko muri volleyball, amahirwe y'ikipe y'u Rwanda y'abagore batarengeje imyaka 20 mu gikombe cy'isi yamaze kuyoyoka nyuma yo gutsindwa imikino 3 y'amatsinda. Muri iyi mikino ibera mu bihugu by'Ubuholandi n'Ububirigi, u Rwanda ruri kumwe na Brazil, Argentine n'Ubuholandi, kandi imikino yose rwayitsinzwe ku maseti 3-0. Umukino wa nyuma mu matsinda nuwo u Rwanda rwahuye na Argentine. Ni umukino u Rwanda rwatsinzwe n'ikipe yarurushaga cyane kuko seti ya mbere batsinzwe ku manota 25-18, ya kabiri bayitsindwa ku manota 25-10 yonyine, mu gihe ya gatatu bashoboye kubona amanota 18 gusa. Mu mupira w'amaguru kandi ishyirahamwe ry'Ubwongereza ryatangaje ko ryatangiye iperereza rikomeye ryo gutahura abantu bibasiye abakinnyi 3 b'ikipe y'igihugu batashoboye gutsinda penaliti zabo. Aba bakinnyi bibasiwe bose n'abirabura, n'imvugo zibikoma zikaba zishingiye ku ibara ry'uruhu. Marcus Rashford, Jadon Sancho na Bukayo Saka bose bananiwe kwinjiza penaliti. Ubutaliyani butwara igikombe butsinze Ubwongereza kuri penaliti 3-2. Ishyirahamwe ry'Ubwongereza ryavuze ko rizahana ryihanukiriye umuntu wese uzatahurwaho kuba muri uyu mugambi. Naho umutoza Gareth Southgate we yavuze ko nta mpamvu yo kwibasira aba bakinnyi kuko yari yabatoranyije abizeye. Kuri ngo Ubwongereza bwari bukwiriye kwishimira ibyakozwe n'abo bakinnyi kugeza ku mukino wa nyuma, kandi hari abakinnyi benshi b'ibihangange batabishoboye. Mu mukino wa tenisi, umunyaserbia Novak Djokovic yegukanye irushanwa rya 6 rya Wimbledon. Djokovic yegukanye Wimbledon atsinze Ubutaliyani Matteo Berrettini ku mukino wamaze amasaha asaga 3. Nyuma y'iri rushanwa yegukanye, uyu munyaserbia ashyikiriye ibindi bihangange Rafael Nadal na Roger Federer, nabo bamaze kuzuza amarushanwa 20 akomeye. Turabashimye nshuti mwakumwe natwe, ikiganiro cyacu natugisoreje mu gijoro ryiza. Yena Jean-Claude Mwambutsa.
Rakoze Jean Claude Mwambutsa kuri ico kiganiro ico gisoreje amakuru yacu yo kuri no mugoroba gusa no bibutsa yuko mu Rwanda abana baheza amashuri y'intango bakoze ibizamini vya leta vyaracererewe kubera ikiza ca COVID-19. So bizamini rero bikaba vyakozwe mu buryo budasanzwe mu ntumbero yo kwirinda. Ano makuru murashobora kuyumva kandi musubiye ku rubuga rwacu rwa Facebook mukarondera BBC Gahuza kuri Facebook canke ku rubuga rwacu bbcgahuza.com naho nyene murashobora kuyasangaho cyo kimwe n'amakuru yanditse. Prudence Ngiyumva niyo yagarariye ano makuru, mwese mugire mugora mwiza. Thank you.